Shalom shalom bakunzi ba Salocom TV1 nizere ko mumeze neza twebwe tumeze neza numuneza udasanzwe n'iteka ridasanzwe twatewe n'Imana kuba tugihumeka impwemu z'abazima nkuko mubibona muri kumwe na Irambona Guilain uyu munsi tubafitiye ikiganiro kiri special kigizwe n'abamama b'abahizikazi bari mu bikorwa bidasanzwe nabo kandi bikomeye cyane rero tudatevye twagomba tubakire muri Salocom muri kino kiganiro karibu sana bamabuja. Mahoro cyane. Mumeze neza? Ndameze neza. Murashobora kuramutsa abakunzi ba Salocom TV1 mukanabibwira kugira babamenye. Abakunzi ba Salocom TV ndabaramukije cyane. Muramahoro mugowe neza. Nitwa Manariyo Bernadette. Yes, reka tuje kundi mu mama yambaye rouge, microphone rouge, style rouge, Severant. Karibu sana mabuja. Murakoze cyane ndaramukije abakunzi ba televiziyo Salocom nitwa Nivyusa Judith ego bamama twabahamagaye ngaha muri Salocom TV1 kuko twumvise ibikorwa muri ko murakora cha twifuza ati ni vyiza ko benshi babimenya sinzi imbere ko mwavuga ivyo bikorwa mbega mwaje nk'abandi duhere hari yanye ku ego jewe nitwa Manariyo Bernadette nkuko nabibabwiye nkaba ndongoye ishyirahamwe ry'abapfakazi bazi ico bajejwe mu ntara ya Gitega. Ego. Judith. Ego. Mwe namwe muri mw'ishyirahamwe ry'abapfakazi canke muri aba partenaire? Oya, sindi umu partenaire ahubwo ndi muri iryo shirahamwe nyene ry'abapfakazi bazi ico bajejwe hanyuma nkabasanzwe ndi nk'umunyabigega negeranya udufaranga hanyuma nkongera nkadushingura ego ko haje umunyabigega rero ni sawa. None Judith iryo shirahamwe ryanyu ryitwa gute riri hehe rigarukira he? Ego murakoze ishirahamwe ryacu kubisanzwe ryatanguye rikorera mu gihugu cyose ariko rikaba rifise amantene mu province yose. Ego nico gituma rero twebwe turi ngaha twaserutse nk'abaserukira abandi basanzwe bari muri antenne ya AVR provinciale Gitega. Ego bega uvuze AVR twumviki AVR mu majambo yose ni Association des Veuves Responsables mu Kirundi twari twavuze yuko ari ishirahamwe ry'abapfakazi bagiye hamwe bazi ico bajejwe. Bakunzi bacu mwavyumvise twakiriye abapfakazi bariko barakora mw'ishirahamwe bafasha abandi ku bintu bidasanzwe hari yanye Bernadette none ko mwavuze ngo nishirahamwe ry'abapfakazi bazi ico bajejwe rero abatazi ico bajejwe canke babandi usanga basamara ntibemerewe kuza muri iryo shirahamwe. Ishirahamwe ryacu ryuguririwe umupfakazi wese kuko umaze kuba umupfakazi utegerezwa kumenya ko uri umumama kandi uri umupapa inshingano zawe zose zo kuba umupapa n'umumama ukabikorera rimwe ni ukuvuga umupfakazi wese ategerezwa kumenya icyo ajeje. Okay mwavuze yuko mw'iryo shirahamwe umupfakazi wese yugururiwe ariko bariko baradukurikirana ashaka kwibaza ati mbega mwe mw'iryo shirahamwe akora iki kuko rone ishirahamwe ryose rifise intumbero ryayo mbega muri AVR mwihaye intumbero iyi nibiye bikorwa mukorerayo? Mwishirahamwe ryacu AVR twihaye intumbero ubwa mbere kuja hamwe kugira ngo tubanze turonke umwanya wo kuganira tuvugane umwe wese yumva ikigoye uwundi hama dufashanye tuganire hama n'ibikorwa bimwe bimwe dushobora kubikoreranira hagati yacu turagira ubumwe urunani rw'intamenwa kugira ngo ikigoye uwundi kigore n'uwundi. Ariko president nturiko uradutomorera
nibihe bikorwa basi mwaba mumaze kurangura cyangwa nibihe mutegekanya kuzorangura kugira n'ubundi azoba ariko aratukurikirana avuga ati bino bintu nobishigikira nobijamwo canke ivyo ntibinyerekeye tomora. hariho ugufashanya hagati yacu, si hagati yacu gusa no mu bana b'imfuvyi turashikayo kubera ko nishirahamwe ryitaho agateka k'abapfakazi n'imfuvyi. Yego. Hama turafashanya nk'iyo hagize nk'ugira icago, tukabana tukavuga yagize ikibazo runaka, turakwiye kumuba hafi tukamwegera. Hariho abatakira ubupfakazi bwabo, akumva umenga aragowe arapfuye inyuma yo gupfakara kwiwe, uyo tumumenye turagenda tukaganira tukagira udutemonyaje, nanje byaragenze gutya anye, hanyuma nitwara gutya anye. Iyo hagize ubugwara muri twebwe turamenya ko hariho umuvukanyi agwaye, tukamenya bimeze gute tumwegere. Je iryo shirahamwe narimenye ngo hari umupfakazi yari yarenganijwe ngo mwaramufashije kumuburanira. Erega nivyo nyene ibikorwa abantu bakeneye, nivyo canke numvise nabi? Murakoze cyane. Hariho umupfakazi byashitse aragira ikibazo, ararenganywa nk'uko nyene, baramwagiriza ibintu atakoze. Hama ico gihe tugiye kuraba abandi bapfakazi muri prison, hariyo abapfakazi bashika ku 30 n'abandi, turagenda kubaraba nk'ishirahamwe ngahanye muri province Gitega, tubashiriye utuntu twankenegwa, udusabuni, amakara, two gufungura, utuntu nk'utu. Duca turaganira turumva ibibazo vyiwe, duca turavuga ati reka tuje hamwe turabe iki kibazo ciwe yuko twoshobora kumenya ukuri muri vyo, hama kigatora umurongo. Mu nyuma rero turagira amatohoza buke buke, turagenda buke buke, turabaza, turashika kumuhana, turumva ukungene bimeze. Hama turashimira cyane intwaro ko yadukundiye bakatwumviriza, hanyuma akarenganurwa mu vyo yari yarenganijwe. Yego, yarafunguwe. Iki kibazo ndagitumbereze kuri Judith Umunyabigega. Iyo umuntu muriko murakora ivyo bikorwa birasaba uburyo, birasaba ibitandukanye. Nko mu rubanza hariho umuavoka, none uburyo muca muhemba abo bavoka n'ivyo bindi mukora biva he? Murakoze. Twebwe ingene ishirahamwe risanzwe rimeze gushikaho rigeze ubu, hariho ibikorwa tutarashobora gushikako bisaba uburyo burebure. Kuko kubera nk'uko turi abapfakazi murazi yuko baragira ingorane zitandukanye ndetse n'ingorane z'ubukene zikajamwo. None rero tugakora ibintu biri hagufi na hagufi, ku buryo nk'ikintu kije gisaba uburyo burebure, turondera ukundi kuntu dushobora kurondera ubufasha nk'umuntu ategera canke ishirahamwe rishobora kuba rifasha abo bantu kugira ngo bashobore kubikora tutagiye muri cya kigega c'ishirahamwe, kuko tutarashobora gushika ku rugero rw'uko dushobora kuronka amafaranga tudebloka ashobora gukora ikintu kigaragara cotuma dushobora kuriha umuavoka. Nivyo twaragiye hamwe nk'abavere, kuko dusanzwe twashize imbere gufashanya, turaheza ikidushikiye umwe wese kuco ashobora kuronka agaheza akagira ati reka dushire hamwe n'uwundi, hanyuma rero dushobore gukora ico kintu tubona gihanze mwene wacu. Nyakubahwa Umunyabigega, ubwo nta kantu duhishije cyangwa murafise amasponsor ababayere baza bara tubwire kugira turaza tubasaba akademi? Ahubwo namwe twifuza ko muba ababayere wacu. Turamenyereye nga kenshi amashirahamwe arakunda gutangura kubera baronse amasponsor canke baronse amashirahamwe mpuzamakungu azobashigikira, abazungu kenshi niko bikunda kumera. Ariko mwebwe muri AVR bigenda gute? Ubwo buryo bukeya buvahe? Murakoze cyane. Intumbero ya AVR ntiyaje itanguriye kuko turiko turondera ababayeri, ahubwo yatanguye kugira ngo tubanze tuje hamwe
tubanze imitima ya benshi muri twebwe ishobore kurema, kuko tugiye hamwe umwe wese agashikiriza ibyiwe, agapartaja experience yiwe, hanyuma bigatuma duheza tukaremeshanya. Muri uko rero kuja hamwe, murazi ko umugwi wose maze kwiyunga ukaja hamwe, bica bisaba yuko n'imiburiburi muri bwa bukene turimwo hagira udufaranga tuva muri twebwe. Ni ukuvuga rero gushika ubu ishirahamwe ryacu rironka udufaranga tuvuye mu bamambre duke ariko kandi twifuza kuzoshika kuri vyinshi mu minsi iri imbere. Dukoreye ku mwanya President hariya Madame Bernadette, tubwire nyimba atari banga ubuzima bw'ubupfakazi bose usanga butoroshe, kuko icambere umuntu ababuze uwo yakunda akagenda atashaka akagenda. Sangiza abandi ubuzima umaze kuja mu ivyo bihe vyagenze gute, bimaze gushika wiyumvise gute? Jewe maze gupfakara ubwa mbere numva umenga nguwe ko n'isi, numva umenga nzosubira guca hehe, bizogenda gute, nkiyumvira kuri vyinshi nyene bitagira ejo, numva nyene ndahahamutse. Ntaguciriyemwo nyimba ntoba ndakugire nabi, mu ntaye yawe narumvise yuko umushinga nawe wawe yabanje aragwara imisi, urumva uburuhe, mu nyuma bikarangira umukunzi wawe adakize agashengera. Dusangiza iyo ntaye mu majambo make niyo tugomba kugira n'abandi bavyumve yuko uwo vyoshikira isi ntimuguyeko. Ego jewe umufasha wanje afatwa yarafashwe aragwara, agwara abanza arivuza hose, tubura ico dutora, ico batora kwa muganga, ariko mu nyuma barabitora. Hanyuma bamaze kubitora aca muri hôpital militaire aragwarirayo, tumarayo ukwezi. Aho naraduga nkamanuka kuza mu buruhe bwinshi, kuraba abana Igitega byinshi cyane. Muhira urumva usiga honyene niki. Mu nyuma baratubwira yuko dutegerezwa kunguruza tukaja muri Semseka. Muri Semseka namugwajijeyo amezi 3 ngira ngo n'indwi nka 2, agwaye arusha cyane. Gusa ndashimira Imana cyane kuko yampaye umwanya wo kumwigwariza kandi tugashobora no kuganira. Ego umwanya ku mwanya n'abandindiriye ko yitaba Imana. Uyu munsi n'abandindiriye ngo aritaba Imana, ejo nk'abandindiriye ngo aritaba Imana, hirya ejo nk'abandindiriye ngo aritaba Imana. Nabayeho mu buzima nyene naba numva nyene umutima wanje ubyimvye, ntabona ko ndi kwisi, ntabona ngo ndi he. Wama mu ruhagarara, nama mu ruhagarara, uri ku bitaro ukiyumvira muhira abana, waba muhira nawe ukiyumvira ku bitaro. Nabandi Igitega naco niyumvira ntaracikanye, nabandi hariya nkiyumvira n'abana nabo gute, byose nkabirondera nkabibura. Ariko cyagiye kufasha cyabaye igisabisho, nico cyashoboye kunkomeza mu rugendo rwanje. Akeshi kombere no gusoma ijambo ry'Imana nico cyankomeje. Yes, turaje urumva yamaze kugenda, uratanguye ubundi buzima bushasha kandi uri we wenyene. None vyari bimeze gute? Ntanguye ubuzima bwanje bwa jenyene, bwabaye ubuzima butoroshe pe, kuko naho nabandi ko ndagenda mwibarabara narikanga. Ubwa mbere bwo nubwo nari namugwaje, siniyumvisha cyane gose nyene ngo uburengo yagiye burundu, naguma mbona umenga nyene sinatahura cyane. Shangira byo bintu ntivyabaye vraiment. Nago nibaza ntingira ngo sivyo, ngumva umenga n'umuntu tuzohava agaruka mukabona. Ariko buke n'agahinda kenshi n'amagogwa menshi, ntumva iyo nja niyomva, ca numva ishirahamwe rije ryitwa AVR. Baca bararivuga, barivuze bishikirako, ubundi ndiko ndaca no mwibarabara kubera ko nabona umenga nije ndi umupfakazi jenyene ku isi, nabona umenga nije we ngo jenyene ndiko ndagenda, ntabandi narinzi, nanzi undi mupfakazi haringira ni mama wanje ko na Judith niwe twashoboye kumenyana muri iki gihe. Abandi bantu nabona umenga ni bakuru cyane, nagira ikingo ingatinya kubabwira, nagira ico niyumvira kikamperamwo simvuge. Mba mu buzima nyene bubiragirika ukuntu. Mugabo AVR maze kuza nkaja hamwe n'abandi, ngasanga hari ikigero canje abo turi kumwe mu myaka,
tukaganira nkumva umenga haciye imyaka myinshi irapfakaye nkaca mvuga ati kumbe sindi jenyene nagenda tuca duhura na Judith tukaganira akambwira ivyuko ngene vyagenze sindi jenyene gaca wumva ati bwaho ndi mu bandi mu nyuma rero uko twagiye tumenyanya n'abandi vyarampaye gukomera cyane birampa kwiyumva ndavuga ati bwa bundi si bya jewe jenyene ntegerezwa ni bimwe mu bigize ubuzima ego ndavuga ati reka ndavyakira ariko Bernadette hari ikintu gitangaje je nagumye ndaba umuntu akuravye ntavyo umenya ko waciye mu ivyo bibazo mufise udufreshere vraiment hariya na 1K ndaziyo bishingira inahe none bigenda gute umuntu ni wenyene afise responsabilité y'umuryango ubuzima kubagabura niki mugabo maso ukabona arakeye asa neza biza gute ubwa mbere umupfakazi si wo kwigunga si wo kuja hariya anye ngo cabona yuko ari ruhebwa oya arakomeza gusenga kandi agakomeza kugendera mu bandi agakomeza kwifata neza akagerageza uko yahora kuko nivyo turagira ubukene budasanzwe ariko isabuni ikiboneka koga no kwisiga ukibandanya ukabikora ntuce wifata nabi ngo nukubera wawe yagiye kuko niyari arahimbago abonye ko wasigaye uhagarariye urugo utaciye ubukindi kintu ngo uce witwara uko wishakiye Entreta wo twibutsa mbega haheze igihe kingana gute urumva ugiye mu bwo buzima bundi bushasha haciye imyaka 2 n'amezi 6 imyaka 2 ariko uratwenga usa neza cyane ntacyo wabaye kubera umukama nyuma y'Imana Judith mweho bimeze gute muduha intaye mu majambo make ego jewe ndamaze imyaka 16 16 ego ndi muri ubwo buzima ariko Judith umengura umujene nkuko umuvukanyi wanje yabivuze burya Imana irakunda abapfakazi yamibaserukako kandi ijambo ry'Imana yavuga ngo ni jewe se w'imfuvyi ni jewe umugabo w'abapfakazi ego cyane no kuvuga Imana iraheza ikabona ivyo ukeneye kuko wari ukeneye ubufasha yego rero kubera uwo mwafashanya aba ataje kandi niwe aba muhamagaye niwe acasubira mu kibanza hanyuma akabona ivyo ugenda urakenera no muri ivyo byo kushobora kubaho kugira ngo abantu ntibabone yuko waciye wihebura ko waguye mu nzu kutakironka gahuzu wambara kutakironka utuvuta wisiga igaheza rero ikabikora hanyuma ugashobora guseruka hanze nk'abandi ego ikibazo ni cya kindi nyine wewe ugitangura ubwo buzima bushasha wiyumva gute wabona imbere yawe hagiye kumera gute kubisanzwe iyo bikiba ntutahura ibibaye uya ntutahura ibikubaye ko kuko urabona ko umengo ntubona clair kubisanzwe ntubona icyo ugiye gukora bikuguye kutari witeze nk'ubu jewe nari nkiri muto nari mu myaka 35 gutyoye pore sigarana abana bangahe mfise abana 4 no kuvuga ko tutangura kwiyumvira ati mbega ko twari tukiba mu nzu dupanze tubaye Bujumbura inzu zizimvye abana baja kwishure bari bamenyere kuja kwishure bameze neza baronka ingene bashika kwishure baronka hari kibazo mu muryango mukagisangira n'uwundi tukagisangira hanyuma rero ngaca mbona sigaye ndi umwe muri ivyo bibazo yego ndavuga nti none bigiye kugenda gute rero cyane iyo udahagaze nyene ngo ugire inguvu urahura n'ibibazo bitandukanye bifatiye yuko umwe wese uwitwa umugenzi canke inshuti umwe wese aza kubwira ibintu vyiwe bigira gutya gira uku ugaca ubura ico ufata n'ico ureka mugabo rero uhagaze ugasenga Imana ukayibwira iyo nyene ikigutoza inyishu ugaca uvuga uti ubu rero je ngiye kubaho
kubeshaho n'abana gutya mu bujenyene yego ariko ntuburi wenyene Imana muba muri kumwe yes nico gituma rero twebwe turi abantu twibaza yuko ivyo bintu bigiye tutagiye kubishobora ariko Imana nayo yasigaye mu kibanza ikigendera kwereka yuko ivyo bibaza ko bidashoboka bigiye gushoboka kandi bikagenda ugenda ubona etape imwe imwe ku yindi ugasanga biragenze neza nk'ubu jewe abana bari bakiri batoyi ariko ubu bose barahejeje ishuri haleluya ntabyo nabona ko byoshoboka kandi felicitation ariko ubu niho ndatangara yego Imana ihabwe icubahiro amen iki kiganiro rero kirakomeye cyane kiko ni ikiganiro cy'abapfakazi muga kiriko kigirishwa n'imfuvyi ariko rero ibitangaje turameze neza atari ku bwenge bwacu cyangwa ingufu zacu kubw'Imana Imana idukunda Imana itwitwararitse Bernadette ni giki wobwira abapfakazi kenshi turakunda kumva ngo iyo umuntu afakaye arabaca baja mu ngeso mbi bamwe bakidroga bakaja mu biyayuramutwe abandi bakaja mu busambanyi ngorezo bagiye kurondera ngo ico tunga umuryango wewe ku bwawe wobahanura iki jewe icyo mpanura abapfakazi bagenzi banje nuko boza tukaja hamwe tugakora dushize hamwe inguvu tugakora birakunda nk'ubu unye hariho nko mu misozi turashobora kuba turi hamwe no mu misozi tukagira ikivi rusange ugasanga uyu unye ntashobora kwirimira wenyene kumbe arashobora kugwara cyangwa akagira iki muga turi hamwe tukagira utu antene hariya anyi tukavuga tuti uyu munsi tuzogenda kurima kwa naka hanyuma nawe tuzogenda kurima kwa naka tuzosanga twarimiraniye usange haragutse ni ukuvuga rero dushaka kuja hamwe abapfakazi bagenzi banje bose aho bari umwe wese mu byo akora avere igishaka yuko uri imbere akwegura inyuma dufate je nko mu buzima bwa misi yose ndumutayeri nko ndashobora kuvuga ati abapfakazi bagenzi banje barose nk'imashini tukazishira nk'ahantu navuga nti reka nkwege bataye banje bari inyuma yanje navuga nti ndabigishe gushona sivyo ubuzima burashobora kuza bukebuke hari nk'undi nawe ashobora kuvuga uti jewe naratanguye kudandaza mu buryo kunuko reka nigishe nakana namba no kudandaza ivoka namba no kudandaza imicungo namba no kudandaza gushika no kurundi rudandazwa rurerure donc gasanga kagasuzuguro umuntu ashobora kugusuzugura ngo urumva wewe ubikura he mugabo nyiri kurakora ntazovuga ngo wabikuye he mamagarira umupfakazi wese ahari mu magara make cyangwa manini afise agerageze gukora akore nti abe wa wundi wo kuzindura mu kabare akagorobeza mu kabare kandi watubwiye ngo umukama yaragufashije bakore banihe n'Imana cyane gose ubwa mbere na cyane niho hava inkomezi mu gusenga ibyo dukora byose dushire Imana imbere mu bikorwa byacu hama nitukagume turi babandi baganya gusa uno munsi ndapfuye uno munsi ndagira iki dushire ibikorwa imbere kuko umupfakazi arashoboye kuko nk'ubu onye mu byo dufise mu bapfakazi duserukiwe mu mpande zose nk'ubu jewe ndumutayeri Yudita akora muri mituweli uzo aje kurondera impuzu byo cyanda bikora Antwita tubwira abadamu bose n'abatari abapfakazi n'abakobwa baza barazana impuzu kwa Bernadette zibakoreye neza hama kwa Yudita ugiye muri mituweli akamusangayo aca muri kopeke turabafise bariyo ku bitaro bariyo aho rero niyo bari mu butungane bariyo nukuvuga rero umupfakazi arashoboye so kwiganyira so kugira iki mu byo ajejo arajejo n'imirimo y'igihugu arayikora ahubwo rero abapfakazi bumve ngo turakomeye cyane kuko buriya gukorera ibintu bibiri cyarimwe ibikorwa by'igihugu ku bafise akazi barabikora bagaca bashika muhira bagatunganya ibyo bategerezwa gutunganya nk'abamama bagaca bashirako n'ibyo gutunganya iby'abapapa kuko bategerezwa guhagarara magabo no kuvuga rero umupfakazi ategerezwa kuba iki umuntu wibanga atari uwo gutunga intoki ngo yatwaye abagabo abandi bakunzi ba Salacom TV muravyumva bandanya rero mugira comment subscribe and share kugira ngo iyi ntahe cyangwa kino kiganiro kibandanye gishikira benshi mu mihingo itandukanye kugira ngo abapfakazi babandanye bumva yuko sisi yabaguye ko oya
bari kumwe n'abandi ni urugendo rugize buno buzima tubayemo. Judith, turiko turarangiza, mbega kugira umuntu yinjire mu iryo shirahamwe hasabwa iki? Murakoze. Kugira uje mu ishirahamwe nta kete bisaba ko wandika. Tusaba kumenya gusa yuko uri umupfakazi. Hanyuma ico bisaba urasabwa yuko utanga udufaranga dukeyi nkuko abandi binjiye. Tungana gute ugira utanga umuco? Kugira winjire utanga 5,000. Yo yita adhesion. Hanyuma rero ugaca ugenda uratanga nyene agakotization gato gato ku kwezi. Ariko Judith, aho wari ushobora kuvuga ati ariko arumviza kino gana ati wumvise ujya akora muri mitiweri nawe no nta bitana azobura. Bernadette yirirwa arasona impuzu nta bitana azobura ati je nanje byanse n'ukurya n'ikibazo. Uwo nawe mucamo mufasha gute? Ego kubisanzwe naho turi hariho ishirahamwe ry'abapfakazi kuko hari ishirahamwe ryose ryagira amategeko. Kuko hatagiye amategeko usanga bigorana ingene mushobora kuza muratunganya ibikorwa. None rero nabo bantu nabo wumva twoba tugenda turaba hafi suko bari muri ishirahamwe ya vert nk'abamambre. Ni ukuvuga hariho abari inyuma ya vert ariko nabo nyene duhamagarirwa kubashigikira. Ni nk'aba beneficiaire ba vert. Ego. Ni ukuvuga nk'abo ugize ikibazo mwumvise ko hari wagize ikibazo agafungwa kandi arenganijwe. Hanyuma abaduserukira muri AVR bakagira icyo bashoboye cyose kugira ngo uwo muntu arenganurwe. Kandi byarabaye ubu aridegembya yaragiye hanze. Si umumambre wa AVR kuko ntari mu gitigiri c'AVR ariko nkuko twagiye turabivuga duhamagarirwa gushigikirana umwe wese uwo tumenye wese ahatumbereye tugabwirizwa kumushigikira mu kibazo afise. Rero abo bose badashoboye kuba muri AVR nk'amategeko ariko nabo nyene na ba AVR kuko turi mu rugendo rumwe turashigikirana. Hanyuma tukagira turafise intumbero ko tugibagira encadrement mu mitumba kugira ngo ya nyifato abantu babona nka image y'umupfakazi igende irahanagurika kuko tuzoba turiko turafashanya mu nyigisho no mu buryo. Ego. Numva ari ibintu bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Ndazi nawe ariko arumviza kino kiganiro arumva kari ikintu kidasanzwe kandi natwebwe nka Salacom TV1 turabankurajije turabwiye ati courage mubandanye mukora. Mukurangiza Madame Bernadette ariwe president uwo bayifuza kuza mu iryo shirahamwe yobabona gute yobasangahe kugira muganire vyinshi kuvyerekeranye na AVR kuko mu kiganiro ntitwovuga vyose yobabona gute yobasangahe? Turafise aho dusanzwe tubarizwa inyabututsi kwa Zatu. Ni ukuvuga ushitse kuri NF urakata gatoya ugaca inyuma niho hari biro yanyu. Ego niho hari biro yacu. Mbega amasaha yose yobaronka canke ari amasaha mukora hari n'imisi mukora? Murashobora kuturonka umwanya tutaba tuhari. Turashobora gutanga nimero ya telefone umuntu akaduhamagara akatubaza. Muduhere kuri mwebwe nyene presidente mutange nimero bashobora kubatorako. 71 456 118. Iyo irakora no kuri WhatsApp. Mwosubiramwe 71 456 118. Ego. Hama 69 476 615. Madame Judith namwe wengira mwotanga nimero gusa mwengira zocava babandikira babasaba ati ntizo dufara ariko navyo ni vyiza. Ego na jewe ndafise nimero ushobora kuntorako 69 548 527. Ego. Twizere yuko abazokurikirana kino kiganiro bazoca babarondera canke bagihereza n'abandi
bakeneye ubwo bufasha cyangwa bifatikanye n'abandi. Kuko hari n'umumama ya telefone yabumvise ku kiganiro kw'iradiyo, byaramunezerewe. Umudamu witwa Adije yarasuye aranandika ashima mu kiganiro twakoreye kw'iradiyo, aravuga ko yanezerewe kubona mwahuye kandi ngo mwaganiriye neza. Madame Presidente, tubashimire cyane. Twizere ko no hanyuma tubakeneye tuzokongera kubaronka mukaza kudushikiriza kuri byinshi kubijanye n'ico muri ko murafasha abandi bafakazi. Madame Judith, tubashimire cyane. Namwe murakoze cyane. Namwe nizere ko igihe tuzobakenera kandi muzotwitaba tukabana tuganira kuri byinshi kubijanye na buno buzima. Yego cyane, natwebwe turifuza ko twoza turamenyekana kugira ngo bene wacu bamenye yuko iryo shirahamwe rihari, bashobore kuronka aho baturira umutwaro, hanyuma n'ukeneye ubufasha aburonke, hanyuma kandi n'abatarabafakazi turifuza ko bamenya yuko tuhari, ko iryo shirahamwe rihari, kuko hariho abo tuzokenera, kuko turi umugwi wiyunze, ariko kandi ukeneye n'ubufasha, ko dukeneye gufashwa muri byinshi kuri twebwe abafakazi ndetse no ku bana bacu. Yego, bino bintu bizoca kuri YouTube, bizoca no kuri Facebook, ndazi benshi bazoyibona kandi ndazi hari benshi bazoca babarondera. Twibukanya yuko ngo mu kwa gatandatu mufise umunsi udasanzwe. Madame Presidente, mwagenda mutwibukije? Ego cyane. Mu kwezi kwa gatandatu turafise umunsi mukuru wahariwe umupfakazi mu Burundi ndetse no ku isi yose. Ni itariki zingahe? Itariki 23 z'ukwa gatandatu. Ni ukuvuga ntihatumiwe abari muri iri shirahamwe ryonyine, umupfakazi wese ahari yiyumve, kuko tuyifata ni nk'itogo, nuko Mukama yashimye gutwara abacu. Nimuze tuje hamwe natwe twungurunane. Turahari, dukomeze uwamaze gukomera akomeza abandi. Ego. Kandi nibaza yuko n'abandi nuto barapfa karavuga ati ifu kushigikira bajya abantu amashirahamwe abagwiza atunga ashaka kuvuga ati tubashigikire. Nizera yuko nabo nyene bahawe ikaze cyane gose. Hari abantu bakunda abapfakazi cyane, akubwira ati nukuri ukomere, mukanahura ukumva aranaguhanira ati nukuri uzugire gutya. Abo bantu Imana ibaduhera umugisha cyane. Amen. Ibaduhera umugisha. Turabatumiye mwese muzoze kudushigikira, mudutere intege. N'ufise imodoka azoze kutujana. N'ufise imoto mwese muzoze. Yes. Ego. Tubashimire, tubibutsa yuko nga muri Salocom TV1 tugira dufise imprimerie, bagira impression, muzoze mudushore imipira, babandikire ko ivyo mwifuza, barashaka kwandika ko Association des Veuves Responsables. Turafise studio record audio na studio video, ivyo byose turashaka kubibakorera. Arakarimbo gahayagiza ishira hamwe ryanyu turashaka kubibakorera ngaha anye, ndetse murabona yuko dufise n'urubuga kuri YouTube ndetse na Facebook, aho tubandanya ducisha ko ibintu by'abantu bifuza ko tubimenyekanisha, ama publicité ibitandukanye. Nizera ko ni publicité y'uwo munsi mukuru muzoyizana muri Salocom. Imana ibahezagire, mugire umunsi mwiza. Murakoze cyane. Yes, bakunzi ba Salocom TV1, nkuko mwabibonye twari kumwe mu kiganiro n'abapfakazi bari mu shirahamwe gitwa AVR, Association des Veuves Responsables. Rero mubandanye mugira partage kwa kino kiganiro kugira ngo kibandanye gishikira benshi, nkuko twabibasezeraniye. Runo rubuga n'ugwi wacu ariko n'ugwi wanyu, mubandanye muhezagirwa.